Sadbi iduga giwe cyangwa kuzanguka kwiwe yaciye kuri Big Fizzo yego kuko iyo atinjira muri carrière ya musique kugira aduge kuri Big Fizzo Sadbi ntaba yaraduze yari kwikompara nande bisigura ko Sadbi yaduze kubera ko afise motivation iyi myidogo ya D1 ndakeka ko ari bwo bwa mbere aseruye akari ku mutima kandi bimaze igihe bro mu gihe ibi byari bimaze igihe biriko bivugwa urigera ubona Fabio vakora ikiganiro kwa Juste Gaël kumukubita oya urigera ubona Fabio vakorera kuri Sound yagikoze kera Juste akiri ku iradi akiri kuri La Colombe ego siko urumva kumukubita urigera ubona agikorera kuri kwa Oz Sarwen oya siko urigera ubona agikorera kwa Starboy ibyo rero ibyo kiri kuhabwa nakomeze cyane yikompare na Sadbi kuko Sadbi kino gihe yeah check sound 1 2 yeah ladies gentlemen yo welcome to Anashea 257 turagarutse kundi munsi it's another day it's another blessing burigenda kundi yo tuje gukora kandi kubera tuba turi mu wundi mwuga big energy abakunzi ba Anashea nibazo reka tubaye ikaze yo basanzwe badukurikirana bari ku mice itandukanye y'isi yego turabaye ikaze ukaba uri mushashu dukurikiranye reka tugusabe gukora subscribe comment like hamwe na share hama ukurikirana ibiganiro vyacu uraryoherwa ego aha bahita kuri Anashea analysis of Burundian entertainment plateau yemewe cyane kandi yizewe kabisa kandi yakunzwe n'abantu benshi cyane tuba turi kumwe na ambassadeur umuntu w'abantu mu Bantu Boy yitwa MC Gundos hamwe nanje Bat Mix Easy bro reka tugitera tugira ko tuba turi kumwe na DH Telecom ndetse na Bartender Bar aho benshi bita kwa Willy Bartender ni mu Kabondo Avenue Ganza numero 2 n'ahantu heza gusohokera ukabuje mu Burundi umenye ngo ahantu ngomba gusohokera ni muri Bartender Bar ukaba wifuza gusoza ama impression atandukanye ku muzu ku nkofero mu muzu ni muri DH Telecom nkuko aka video kabibabwira ariko turashimira cyane n'abantu maze kugira subscribe turashimira cyane n'umuntu abayuwa mbere muri bino bigero gwitandukanye agiye kugira subscribe kuri no ncuro kubera n'umuntu w'agaciro cyane abantu ko yadukurikira n'abantu bubahwa n'abantu b'agaciro dufise ku mutima cyane kuko iyo ugure ino link mba n'ubumengo neza yuko urikura duha agaciro kadasanzwe kuri Anashea 257 mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa, bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059. Change kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it. Bro, no musi turakorera cyane mu miziki, turaza gukorera ku nkuru ya Sadbi na Kiriku, turaza gukorera ku nkuru ya D1, turaza gukorera no ku nkuru ya Fabilove. Izo nkuru zitatu. Cyane. Twarabonye mu myaka iheze duhera kuri ya Bizimana Abubakar Karum. Ari we Sadbi. Turabona mu misi iheze mu kuza ariko araduga
ego yipima kuri Mugani Desire Ego. yipima kuri Big Fizzo ego uno munsi hari umwuzukuru wa Kidumu umwuzukuru wa Kidumu yitwa Kiriku ego Kiriku Akili nawe nyene yavyawe na Big Fizzo uno munsi ariko yipima kuri bameze samba na Sadbi arakwiye kwicara kiga bro ubu rero ego wa mwana wa Fizzo ego atanguye kwipima kuri wa wundi yipima kuri se wiwe Eyo Bizimana Abubakar Karume Sadbi Empire Avenue hamwe na Akbar ego Kiriku Akili Bilimani Boy kuva Ingozi Bilimani Boy sasa baramutse cyane gose abakunzi ba Sadbi n'abakunzi ba Kiriku izi twigira muri uwo mwandiko bro urabibona gute kuba Kiriku ariko yipima kuri Sadbi mbega hari ahantu bizomushikana canke hari ahantu bizomukura bikamukorora bizomushikana cyane kuko muri ino industry y'umuziki birasaba neza yuko wipima ku muntu akuruta siko nuzokwigire ngaho kumenga uri intama siko nuzokwigire kumengo ngaho uri wa muntu wirigwa hariya munsi uri wa muntu wirigwa hariya wicaye kuko ndemeza neza yuko Sadbi iduga giwe cyangwa kuzanguka kwiwe yaciye kuri Big Fizzo ego kuko iyo atinjira muri carrière ya musique kugira aduge kuri Big Fizzo Sadbi ntaba yaraduze yari kwikompara nande bisigura ko Sadbi yaduze kubera ko afise motivation ninde ya Big Fizzo bro siko ego kuko iyo atinjira muri industry abakunzi b'umuziki w'u Burundi cyangwa abakunzi ba Big Fizzo kuko tuvyemeranye neza yuko abakunzi ba Big Fizzo bari benshi cyane usumba abakunzi ba Sadbi siko bagiye bamumenya cyane kubera ko Sadbi yinjiye adisinga Big Fizzo yikompara kuri Big Fizzo araheze abakunzi b'umuziki kubera bari bakunze cyane Big Fizzo baraheze baravuga ati bana Sadbi tuko turamushigikira cyane kubera nabo nyene akanyarigabo zituma ingarutse kuri kino ca Kiriku Akili ari mu baririmbye Kiriku bazi ivyo barimo siko ndemeza neza yuko Kiriku habwe nakomeze cyane yikompare na Sadbi kuko Sadbi kino gihe Sadbi ari hit Sadbi ari mu kazi Sadbi afite indirimbo iri hit mu Burundi bwose atayindi kilisese siko atayindi indirimbo yo yicarukana siko ego Kiriku Akili ahubwo ni nabanda yikompara cyane kuri Bizimana Abubakar Karume Sadbi amubare ati bana Sadbi ukitwana to sasa twarabonye Sadbi kuba yaripimye kuri Big Fizzo vyatumye Sadbi aramba ego kugeza uno musi aracahari cyane imyaka 10 n'indi irenga ego mu gihe Big Fizzo we wamaze imyaka 25 irenga ego dufate ko Kiriku ashobora kuba umuririmbyi w'ibihe vyose nka kujya kwa Big Fizzo canke kwa Sadbi akamara imyaka basi reka dufatire ku myaka ya Sadbi ni 10 n'indi irenga dufate ko Kiriku azoyimara ari kuri top bishobora kuhaba kuko Kiriku aracari muto afise imyaka mike cyane muri industry canke n'umwana afise imyaka mike novuga gute kurunganwe basi apparence y'umuntu canke imyaka kanaka ariko muri industry y'umuziki w'u Burundi iracagurana cyane kugira tuze tubone iyi new generation iri kiraca mu makande ya Big Fizzo na Sadbi kuko turakunda kubona n'ibikorwa byabo ata miss bimara bitanaramba bro siko uno musi barasura ikintu kanaka ugaza musanga yuko baragisohoye ejo birahize ejo biragize ikindi indirimbo barayisohira hit ariko ejo bukeye ugasanga indirimbo yabo iravuye ku mwanya izi ico kirungira ngaruka kuri bano baririmba indirimbo cangandika indirimbo zimara umwe canke indirimbo novuga gute zidapfa siko zidapfa ni bimwe twagaruka ko ubushize turiko tuvuga ego impamvu Big Fizzo kiri kuri top turavuga ati arafise indirimbo yaririmbye mu 90 na canke mu 2000 na nuno musa yiririmbye ego abantu bumvume ngo ni nshasha ego ayikoze gusa kuri show akayiperforminga abantu bahita bavuga iyi ndirimbo umengo harimo ubushasha umengo yayisohoye ejo kandi yayisohoye kera ego uno musi bipfira he kugira ngo urunganwe rwacu Kiriku nta myaka myinshi afise amaze ni imyaka mike Kiriku Akili ego ariko
uno musi ni yahe ndirimbo Kiriku yoririmba ikamera nka nshasha sha biragoye kandi afise nyinshi biragoye muri no myaka 5 nyambatari 4 amaze tumuzi biragoye cyane kugira yuko Kiriku Akili aze amere nk'abantu ba legend kuko nivyo bashobora kuvuga neza yuko muri new generation cyangwa ibintu imyandikire iragoye ko na Sadbi indirimbo ziyo gushika ino sari karasohora ni ndirimbo zitazomara igihe kinini kuko ni indirimbo za business ayisohoye muri business muri saba ni indirimbo za business ni indirimbo z'akazi zitazoramba siko iyi re new generation yaje yinjiye muri no muziki iza bafise tachi indirimbo zitamara igihe kinini siko no musi Kiriku Akili arasohora cyangwa n'inje arasohora ariko ni indirimbo zitazomara igihe kinini ya cyane ariko bitandukanye n'aba legend ba Africa Nova ba Christophe Matata basohora za ndirimbo ubona nzi yuko zizomara n'igihe ugiye muri boîte cyangwa ugiye mu kabari kana ko mutambiro uzumva siko ariko no musi Lino jasohoye ijyanyuma namusi urayumva inyuma y'amezi 3 ijyanyuma ibiheze kubira ni new generation ni bano bana bashushe uno musi Sadbi cyangwa Kiriku asohoye indirimbo ya indi ijyanyuma ya Linoji ikivaho siko bitandukanye n'ibintu vya kera yego ahubwo nibige kuza barasohora ibintu vya new generation nimba no munsi Sadbi asohoye Kilisesi mundi mwaka azosohore eba 2026 iyindi hit ya 2026 nazosubira inyuma ngo akasohora zazine ngo zazine ngo nzogenda iwanyu zazine ngo nyandika mu gitabo ziyandika mu gitabo bajane n'umwanya nivyo Big Fizz akora ego siko kabisa nivyo nyine na Kiriku akwiye kwiga cyane no musi Kiriku yatuzana indirimbo kandi ryoshe cyane wewe Kiriku rero umutezi iminsi indirimbo kandi yishana ariko ndavuga neza yuko nawo nyene nundi mwaka azasohore n'ikindi gihugu cyane kandi apana atitaye ngo nuko yuko ngo inyuma ngo ngo reka nibutsa abakera siko kuko usubije amaso inyuma uza gusanga ari bya bintu bizuhava bigusubiza inyuma cyane yego siko ibaze nk'ubu Sadbi aciye avuga ati bana Kilisese ndayivuye ko nsiye ndabazanira iyindi iri inyuma iyo mu myaka yaheze umenye neza yuko Sadbi nawe nyene azobagiye azobagiye cyane abishije abandi reka twigarukire hari umunyakayanza yaje kwironderera ubuzima ngaha yitwa D1 Diodone yitwa D1 ari muri management ya Iteka Music turamuzi mu minsi yaze twabonye ikiganiro yakoze muri Iteka nyene Iteka FM ariko aravuga no vita gute rimwe mwihohoterwa asanzwe akorerwa mu bintu bijanye n'ibiteramo aho yataginze abantu benshi bateguye ibiteramo arashiramwo ba Black FM arashiramwo aba DJ Paulin arashiramwo n'abandi aba DJ bama evenement ba DJ Phil Byte aba Runtown DJs tubaramutse cyane tubaramutse cyane bakora nabo nyene bari mu kazi bro D1 rero afise imyidogo myinshi cyane yuko hageze mu biteramo batamurondera iyo bamurondeye bamudufaranga tw'intica ntikize bakamwankira gukora ivyo yari yifuza sasa iyi myidogo ya D1 ndakeka ko ari bwo bwa mbere aseruye akari ku mutima kandi bimaze igihe bro mu gihe ibi byari bimaze igihe biriko bivugwa n'abafana biriko bivugwa kandi hamwe n'abapromoters bimaze igihe kininiya ariko wewe yaravuze ati reka mvuge ikiri ku mutima wewe wavyakiriye gute ariko nkibaza ati bro reka mvuga ati D1 kuba yarakoze ikintu yagikoze byari bikwiye hageze kuko ino industry izi kino kintu bagikurikirane ino industry mwinjya nyinshi
siko Ego. ino industry irimo abantu bajyagena cyane irimo abantu bashobora kukuba ariko bagushigikiye irimo abantu bashobora kukuba ati bana je support you ndayifise irimo abantu bashobora kukuba ati jewe ibikorwa byawe ndabigushigikiye cyane ariko atari bo ko baragushigikira ahubwo muvanye ejo bazo kuvuga nabi siko Ego. D1 yarigeze kubabura cyane n'ibiteramo kandi afise indirimbo ziri hit siko afise indirimbo ziri ku mwanya bijya bintu yashoboye gushikiriza bumve neza yuko yashikirije ikintu kiri umutima kandi yarakimaranye igihe kandi je kubwiwanje abasanzwe dukora akazi kamwe bumve neza yuko jewe nabitahuye neza kandi byaranyoheye mwe birenze kuko yasiruye ikintu abantu benshi bahora bishuza cyane niba bakavuga ati kubera kudakunda kugaragara muri ibintu byabakanaka yaza kugaruka ku kibazo za kumbaza kundi muririmbi cyangwa magiye batandukanye ariko bumve neza yuko ikintu D1 yasiruye cyari gikwiye kuko industry entertainment mufise ubujyaja bro siko mufise ibintu byanyu uza kumva ngo urumva ngo naka ngo nidusangira ngo naka ngo niduhora dusangira ibintu kanaka ngo sinomutumira ngo makane twicarana sinomutumira ariko mwebwe mutegura ibiteramo ivyo nibaza ko ari byo bimukora ko cyane D1 kuko na ntuzomusanga mu turigara tw'abandi suko ntuzomusanga mu bubari banakano ikirenze rero n'abantu rero bategura bino bintu bakaca barondera abantu b'ingyajya bakaca barondera abantu ubatumye abanyamuziki bro je naragiye muri Black FM muri conference man muri conference yabo bavuze neza yuko amazina bahawe n'abamesha makuru bahawe n'amaradiyo kiretse Acteneb iradio televiziyo y'igihugu ivyo ni bimwe bavugiye imbere n'amamesha makuru none nimba barahawe abaririmbyi Iteka FM sirati ntifise umuririmbyi yitwa D1 nico gituma ngira ko kuri kino bari gutanga Iteka FM yari gutanga abandi baririmbyi idatanze umuririmbyi wa nico kintu ngira ngaruka ku cyane kuko nagiye mvuga neza yuko bino bintu nzobivugira kuri Anashia nagiye mbona muri conference bageze bavuga urumva ngo yamazina ngo twahawe nabanaka siko muri cya giteramo cha Black FM hari yabuze abantu babiri ndaje naricaye hari andi mu nama muri conference navuga ati je bino bintu sino nabibaza ariko reka nimanze nicecekere zobishikiriza kuri Anashia hari yabuze abarimbye bagera kuri babiri D1 na Fabilove retaza mugarukira cyane ni wari babuze ariko Fabilove bagiye kumurondera mu nyuma man bagiye kumurondera mu barati Fabi turagukira muri cya giteramo ntiyigeze aja kuri affiche ya Black FM Festival siko ariko nkibaza ati ijambo directeur wa Black FM yashoboye gushikiriza akavuga neza yuko yashoboye kurondera abamisha makuru canke abantu bari ku maradiyo baratanga abantu ba artiste bagiye butandukanye wayi bibagiye D1 mukaca muvuga neza yuko ngo mukomara mushigikira kandi muri njyaje mumwereka yuko mumukunda kandi muri njyaje kuko mutamutanze ku mariste yanyu siko D1 ari mu kazi indirimbo ziwe zimeze neza kandi abantu benshi barazuhurumbiye muri industry siko ariko ukajutegura festival cyangwa igiteramo ibaze ko cubura D1 kandi D1 ndemeza neza yuko ari mu baririmbyi basigaye bategura ibiteramo ari Toto Moyo ari umuririmbyi umwe akuzuza stage akuzuza abantu haba mu kinama haba he akuzuza abantu benshi bagatandukanye ukacumba ngo birikini muri industry entertainment ibintu by'ubujyaje siko abategura ari ibiteramo nabo yirekaca bihenda bakaca barondera abantu b'ingyajya bakaba ari bo barondera abamenyesha makuru bakaba ari bo barondera baririmbyi bakaca bagomba kuba profit akaca bavuga ngo urumva ngo Sadbi ngo nagutumiye ariko Sadbi ndibaza yuko ivyo binatanga kuko Sadbi harabarenze bano bantu bigira ingyajya kanaka bakaca barondera bande ba Melanin Boy bakaca barondera Melanin ngo Fernando urumva ngo narose igiteramo ngo narose diri urazi ko dukora ibiganiro urumva ngo bazosora miliyoni 3 uzi miliyoni 3 ngo zoma umuriyoni imwe bombo clad abantu bino bintu byanyu mwebwe mwishinga ibintu by'ubujyajya gusa izo miliyoni 3 yuko bazaye umuririmbyi w'umurondera ki azogushimira ashaka cyangwa adashaka reke avyumva nimba umurondeye azogushimira kubera kubw'umutima wiwe siko apana bya bindi ngo urumva ngo namurondeye ngo urumva ngo kuno nguzoma ngo muri iyo ngo ujye muri bazo kuhemba mukene yuko bro
byaramurushije cyane siko umuririmbyi byaramurushije kuja muri studio gukora recorder gukora amakri video gukora ibintu bigitandukanye ntibazi ingene kwandika indirimbo bivuna ukacubona umuntu ahawe idiri umuntu w'ingyajya bro araje muri industry ngurumva ngo jewe ngo bandondeye ngo nondere mu muririmbyi ngo ndakurondere urumva ngo bazotanga ibironi 3 ngo nzoguhaza ibiri ngo mpumwe reka azogushimire MC Machad yarigeze kuba disinga Melanin Boy sino bivugira mu kino yaramufitiye amahera nkayo nyene bya bindi byo kurangirana amashow nivyo nyene byabaye ibintu byabaye ahubwo umuntu umurondiriye akazi bikagushimire atagushimiye mureka gende bro D1 imyaka yaramaze imyaka mu gahinda yarabonye yuko bino bintu je muri makande biserure D1 warakoze cyane gushengeza bano bantu warakoze cyane gushira ahabona bano bantu kuko muri industry hari abantu bingyaje cyane kandi bagenda bahabwa amadini menshi bagenda barondera akazi kabagibatandukanye abaririmbyi bacu badafise ubujyajya batera imbere abafise ubujyanya nabo babandanye bakora uko ariko nabo nyene bitegure cyane wari wajeje kuvuga ikintu ca Fabilove bamwongeye ko mu nyuma ucinyibutsa ko Fabilove amazi igihe kitari gito atari karagaragara atari karasohora indirimbo atari ko araboneka mu bikorwa by'umuziki haba ibiteramo nk'ivyo ciye binera kwibaza kubera iki Fabilove atari karagaragara ari mu gacerere kandi Fabilove tuzi neza ko ataburyo bwo gusohora umuziki abuze na cyane cyane ko asanzwe afise studio ya record yiwe avuga ati je nta mahera kabisa yo kuja muri studio kwa naka bikinsaba maybe ibintu vy'ama mixage cyane niki birashobora kunsaba udufaranga duke utwo natwo duke sindatubuze video noneho ubu byaroroshe benshi bikorera ama visualizer ubona biva kuki kugira ngo Fabilove abe mu gacerere nkaka cyane ni kwa kunda avuga ati ndasohora sintobora Bface niwe yavuze ati biravuna kuba mu underground imyaka irenga 40 urazi none izi kino kintu ngira ndakigaruke ko Fabi ndemeza neza yuko ni best rap mu gice cy'u Burundi kandi afise rap afise touch irenze cyane ariko Fabi ariko yagutugeze gukorana cyane arambara ati MC sindaguhishe reka tuyage bino bintu ariko nanje urazi neza yuko kuri Anasia tubazana breaking news tubazanira inkuru atanamwe bogira bazironka ngira mvuge kino kintu hariho amatimu amwamwe muri industry siko yamaze kumwegeza inyuma hariho abamenyesha makuru ngaba amative online bamwegeje inyuma nakubaze none izi urigera ubona Fabilove akora ikiganiro kwa Juste Gaire kumukubita urigera ubona Fabilove akora kuri Channel Voix yagikoze kera Juste akiri ku radio akiri kuri La Colombe siko urumva kumukubita urigera ubona agikorera kuri kwa Oz Siren siko urigera ubona agikorera kwa Starboy ibyo rero ibyo hari ibintu washaka sabo gusa hari nabandi benshi twagiye tubona ni na benshi batakorana mu gihe bari abahitinzi ni na benshi Nchiki tuma hari abamenyesha makuru bamwe bagiye babaja mu matwi bababarira neza yuko naka nimukwiye kumukoresha ikiganiro bro mumukoresheje ibino bintu ni Fabilove yabinyibwiriye live aramarira ati haramisha makuru bamwe bagiye bavuga neza yuko bagiye baje mu matwi abaririmbyi baje mu matwi y'abo bantu barababare neza yuko nimuze mu mukoresha Fabilove nimwamukoresha nituzobaha ibiganiro abo bantu ni bande rero abo bantu tuzi ko umukonkira wa Fabilove yari Bface yari Bface kandi ugiye kubiraba Bface ari hafi cyane ya Siren Vibes Bface ari hafi cyane y'umukubito Bface ari hafi cyane ya Starboy Bface ari hafi cyane yari hafi cyane na Isaac TV Isaac TV aheruka guha ikiganiro rya Fabilove reka nakubaze uramaze kumara kuri Jimbere umuntu nabonye uramaze kumara kuri Jimbere wo mukoresha inde kuri Jimbere Fabilove magazine Fabilove
uri imbere none si kabosi urigera ubona amutumira muri hangout none hangout amaze gutumira hariho n'abandi ataratumira oya naco atari Fabi Love gusa sabona ariko niko vuga ati Fabi ufise chano yiwawe muri iyo myaka yaheze wari kureka kumutumira oya mbere na benshi baramutumiye sawa ibaze rero izo barandri promoter baramuhaye ibiganiro ba ama TV menshi sawa ibaze rero izo elema kanaka igituma zitamutumiye kandi twemeze neza yuko mu gice cy'Uburundi arizo mativunani zifise abakunzi benshi yego ndavyemeza cyane siko kuko twe kuri anashane turi njyaje tuvuga ikintu kiriho nizo zifise ababone benshi gusumba abandi nizo zikurikiranwa siko ibaze rero igituma izo cano zitigeze tumutumira mu biganiro siko ndikunda gore kino kintu uno muziki birasaba yuko tubikora nk'akazi apana kubikora mu nzira y'ubujyaja bro siko ego Fabi bro Fabi yaraciwe intege zirenze reka ndabivuga uko nyene ego Fabi yaraciwe intege zirenze cyane Fabi yarateshejwe cyane Fabi baramubariye amajambo menshi hari abantu benshi bagiye bamuva ko cyane man ni hatari njigituma ariko niyumvira ati ubu rero tuvuge ko umuziki yawuvuye oya aracawurimo kuko yakoze n'igiteramo ca Black yaragikoze yaba yarawuvuye ariko niyigeza aja kuri affiche bamutumiye inbox ego bamutumira surprise ariko kubera nawe ukuntu akunda akazi aravuga ati jewe kino giteramo ca Black Festival imaka ndakizemo araheza araza gukubita show kandi abantu baramwakiriye cyane ariko mu muziki w'u Burundi nibaza ati nitwagumiza ibintu by'ubujyajya nibaza yuko umuziki w'u Burundi naho tuko turaja kuko mba numva neza yuko bano bantu musangiye akazi nivyo turashobora gukora ama best kanaka kumbuga kugira dutere imbere cyangwa kugira tuvugishe ibintu kanaka apana gukora inzigo zakazikira zo ku mutima bro reka dushimira abantu bariko baradukurikirana cyane dutera intege D1 dutera intege Fabi Love dutera intege umuririmbyi wese ariko arafightinga kugira ngo arabe yuko ejo canke hirya ejo yoshika ahandi hasumba hari uno munsi dutera intege n'abakinyi ba filme bariko barakora cyane ba Mimi Mireye ba Alvera ba Mede ba Fanny Lavine ba Noraske ba Liber Nsoro n'abandi batandukanye benshi bro duhonane mu kindi kiganiro yo hasta la vista.